Je ndi Lieutenant Colonel Niyokini Marie Ange Batazira Kami, nkaba ndumupfasoni w'imyaka 49, nkaba se abana 5, nkaba nkora mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi. Twe tukinjira mu gisirikare ahari 1996 mu kwezi kwa mbere, tumaze imyaka 26 mu gisirikare. Hari hamaze kwinjirayo abigeme 2 muri promotion ya 29, harinjiye umwigeme umwe, muri promotion ya 30 harinjira uwundi umwe, twece twinjira muri promotion ya 31 turi 2. Ni ukuvuga ko twasanzeyo abandi 2 twabonye ko bashobora kubikora. Natwe rero turinjira, twinjira bitamenyerewe, mengo biragoye cyane kuko wasanga hari benshi batadutahura, mu miryango yacu batadutahura. Cyari igihe cy'ingwano, batubwira ko tugiye gupfa, ugasanga nyene umuntu yavyumvire yabishaka arashobora kubireka kubera abandi nyene bariko baramubuza bamutesha. Mugabo hakaba abandi nabo bakubwira ati nimba bishaka gerageza genda urabe. Turaza rero hama turinjira. Akazi ni kari koroshe, imyimenyerezo ya mbere ni ikintu kiba kigoye cyane, utabumenyereye n'abagukoresha batakumenyereye. Ngabo tukagerageza, ugahura n'abagufasha n'abagushigikira, hama turakora, birakunda. Urumva tumaze imyaka 26 nuko byakunze. Hama haragera twubaka, hego nanyine umengo biragoye, mugabo mu gisirikare ngene bitunganijwe, baba bazi ingene ivyo urimwo, ingene umeze, ibyo ushoboye, n'igihe urimwo. Ni ukuvuga yuko kenshi rero itandukaniro ry'abagore n'abagabo cyane cyane no gutwara inda no kuvyara, umuntu aba akeneye umwanya. Mu gisirikare rero batunganya kuburya ko akazi ka leta nk'ahandi, baraduha umwanya wo kwitegura kwibaruka n'umwanya wo kuguma muhira tukaruhuka, bakagwa n'umwanya wo konsa imbere gutonda ku kazi. Ni ukuvuga rero ivyo birakunda. Burya n'ubundi nta kazi koroshe, ubuzi bwose buragoye. Igihambaye no kumenya gufatikanya, iyo ugize Imana ukasomwubakanye abitahura agufasha, biroroha, bigatuma rero ako kazi ushobora kugakora neza. Je nanje kubwanje gufatikanya urugo, abana n'akazi k'igisirikare, novuga birakunda. Bituma iyo ndi ku kazi ndumva ko ndi umusirikare, nkakora cyo kimwe n'abandi. Rimwe nkumva nyine ko nteza kwidadaza nk'umugabo, ariko iyo nshitse muhira bica bihinduka, ncamba umuvyeyi, nyina w'abana, tukagwana mu nda, tugasomana, tukaganira, akambwira ivyo yiriwemwo, ibintu nk'ivyo. Hama mugabo iyo akosheje naho nyene nk'umuvyeyi ndamuhanura, bikenewe nkamuhana. Mba ndi umuvyeyi cyo kimwe n'abandi. Ibuka kera umwana yigeze kuvuga ngo habaye ibintu acavuga ngo aratinya abasoda, bacambwira ati ne mama we umusoda, acavuga ngo oya, ngo mama ni mama gusa, ngo ni mama gusa. Urumva we yavuga ati ahora mbona nambaye umwambaro w'igisirikare, mugabo aramenya ko ndi mama wiwe. Ivyo vy'igisirikare ari bindi novuga ntibitamuraba cane. Ni ukuvuga yuko rero ngaho nshitse muhira ndaba umumama, ndaba umufasoni w'umugabo, akavuga nkumva, nkagerageza guca bugufi. Mugabo nshitse mu gisirikare, iyo mfise abo ndongoye, sindaba ngo nabagabo canke niki, mbanze yuko ico gihe ari je nteza kubarongora, ntegerezwa kuja imbere kubabwira ico bari bukore. Abigeme baza mu gisirikare ku rugero rushimishije, kuko hari ibitigiri baba babikiwe, nobabwira yuko boza ababikunda. Ko kenshi ari abantu baza kubera ngo niho hasigaye akazi, bakandova ngo niho hasigaye akazi, kubera eho babaza barinjiza ku mwaka, ariko nibaza yuko ahanini akazi k'igisirikare, kandi nibaza n'akandi kazi kose uba ugakunda. Ntuzamo kugira urondera akazi gusa, aho urashobora kubihigwa kandi akazi ugafise. Mugabo
ubikunda nohimiza vraiment nuko abakenyezi boza nabo bakagira ico bavuze ku mutekano wabo, bagakora ibyo bashoboye, bakagerageza bakanerekana vy'ukuri inguvu z'umukenyezi aho ziba ziri. Si abantu novuga ngo hamwe bavuga ngo abagore ngo ntibafise inguvu nk'iz'abagabo, bafise inguvu novuga zitandukanye n'iz'abagabo, kuko nabo haragiye berekana umuntu akavuga ati abagore nabo nyine baye n'inguvu, barashoboye. Aho ngeze ndishima, ndumva ko ndyohewe, mfise ubuzima bundyohera, kubona nko mfise iripete, ico ndiko ndakora, aho nagiye ndaca, umuryango mfise, biranshimisha, birandyohera, ndafise ubuzima novuga ko ndyohewe nabwo.